Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro yaga muganga amagara meza kugubwa neza no kuruhanirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu yaga muganga cuno munsi aho tugomba tuganire ku ndwara zandukira ziciye mu bihimba by'irondoka zazo tuvuga na infection sexuelle cyangwa infection wanashaka mbere urinaire kuko nayo nyine infection urinaire nahari ubwandu bwandukira cyangwa se ubwandu bwo mu bihimba bisohora umukoyo navyo birafitaniye isano birafitaniye naho bihurira murabizi ibihimba bisohora umukoyo n'ibihimba by'irondoka birafitaniye novuga ngo isano cyangwa se aho bihurira muri ryashiramo mpuzamakungu gitaha amagara y'abantu ku isi OMS Organisation Mondiale de la Santé bemeza yuko mu biharuro bafise biboneka bibashikira muri ya marodise muri ya maraporo zanana hirya no hino mu mavuriro atandukanye bemeza yuko ngo ku munsi ngo n'imiburiburi ngo abantu bangana n'umuriyoni ngo aribo bandura indwara yo mu bihimba by'irondoka. Aho naho rero turazi yuko hariho benshi bativuza hariho benshi batamenyekana kwa muganga muca mwumva yuko ku isi yose ku munsi abandura indwara zo mu bihimba by'irondoka barenga umuriyoni. Dufatiye kuri ibyo biharuro kandi bisanzwe bizwi bo baronka mu maraporo muri rero yashirahamwe mpuzamakungu gitaha amagara y'abantu ku isi OMS duca dusanga umwaka wose abantu bashobora kwandura indwara zo mu bihimba by'irondoka bangana n'imiliyoni 365. Aho hose nibaza ko muca mwumva neza yuko indwara zo mu bihimba by'irondoka ari indwara novuga ngo zigiteye isibe ari indwara zandurwa n'abantu benshi abazirwara ari benshi ku isi kandi gutyo muca mwumva yuko nabo zihitana nabo nyene batabuze. Kandi muri izo ndwara nyene baradondagura mu zishika 5 zikunze novuga ngo gufata iya mbere mu kwandukira cyane canke mu kuboneka cyane imbere y'izindi. Izo nazo bavugamwo nk'itwa chlamydiose, bakavugamwo iyitwa gonore, bakavugamwo iyitwa syphilis, bakavugamwo iyitwa sida, bakavugamwo n'iyitwa hepatite B. Izo ni indwara 5 zikunze kwandukira ziciye mu bihimba by'irondoka kandi zibonekana yuko ngo abazigwara ari benshi cyane arizo zigwiriye gusumba izindi kuko hariho n'izindi atari zino tudondaguye. Mu kiganiro rero cyacu cuno munsi ikintu nari ntumbereye cyane kuvuga imbere uko duhawe dusozera kino kiganiro cyacu nari ntumbereye kuvuga ibintu bishika kuri bine rero bijyashirahamwe mpuzamakungu gitaha amagara y'abantu ku isi byerekanye yuko ibyo bintu bine biri mu bintu byatumye izo ndwara novuga ngo zikwiragira hirya no hino ku isi kubera zabimbeje ibintu bine byagize uruhara rudasanzwe mu gutuma abantu bashobora kumva novuga ngo gushikirwa n'izo ndwara. Birashoboka yuko mbere uvyumvire wacha ngo batangaye ariko ukurikiranye neza usanga ibyo bintu mu by'ukuri novuga ngo byaragize publicité bigira publicité byamamaza ibintu bituma abantu bahura n'izo ndwara cyangwa se bituma abantu bagwa muri uwo mutego wo kwandura indwara zandukira ziciye mu bihimba by'irondoka. Ikintu cya mbere bavuga kuri mu ko kiri mu bintu byatumye izi ndwara zigwira hirya no hino ku isi bavuga yuko aya majambere hamwe n'ubuhinga novuga ngo ngurukana bumenyi cyangwa se ubuhinga bwa none biri mu bintu byatumye izi ndwara zigwira cyane. Kubera iki? Uko amajambere aza novuga ngo niko imico novuga ngo y'abantu n'abandi y'ibihugu n'ibindi novuga ngo imico y'ikirundi imico yayindi ifatiye novuga ngo ku mico kama kwambara gutya kwifata gutya novuga ngo kutagendera mu ngeso izi canke zira zishobora gukwegera abantu mu bituma bandura izo ndwara niko bigenda bitituka uko amajambere agiranye uko amajambere atera aza. Kubera iki? Murabizi neza nk'amateleviziyo hari amafilme romantique n'ibindi abantu bagenda baraba gutyo ugasanga umuntu novuga ngo nkaho umuntu biramushituye umuntu biramuhamagaye umuntu biramukwegeye kuba yogiranye kuba yoja mu ngeso novuga ngo z'ubusambanyi. Rero amajambere
hamwe n'ubuhinga bwa none ngo biri mu bintu byakwiragije cyane imico ishobora gutuma abantu baja mu byo novuga ngo no kwinezereza kwiryohera hanyuma muri ibyo twita ngo ni ibirori muri ibyo twita ngo ni iminezero ugasanga rero kumbure murabizi neza no mu mafilime tugenda turabona hirya no hino ndaho iba ari filime itumbereye guhanura ibindi bintu usanga bagerageza uburyo bwose bagashiramo akantu k'agace na gatoya kerekana ahantu kanaka bariko barakora ibintu novuga ngo bijana mu busambanyi bijana mu mibonano mpuzabitsina gutyo bigakabura umubiri gutyo bigakabura novuga ngo ubwenge n'ivyiyumviro ugasanga umuntu rero vya bindi yabonye agombye kuja kubigira ko novuga ngo stage. Hanyuma ikintu ca kabiri naco ni ikintu bavuga ngo ni amasanamu y'urukozasoni cyangwa se amafilme pornographique. Iki kintu naco ngo kiri mu bintu byatumye novuga ngo izi ndwara zikwiragira cyane ngo kubera yuko uko abantu baraba aya masanamu y'imibonano mpuzabitsina ayo bavugwa n'amafilme pornographique niko abantu usanga mu bwenge bwabo mu byimviro byabo usanga abantu bahindutse ugasanga bagombye kuja gupratika kuja gushira mu ngiro bya bindi babonye muri ya mafilme pornographique cyangwa se amashusho cyangwa amasanamu y'urukozasoni kuko kumbe bivuga mu kirundi cyacu cyo kwitsitso. Hanyuma rero ikintu ca gatatu muri bino bintu bine bibonekana yuko bisa no kumengo byagize ngo publicité byamamaje ikintu cyose cyotuma izo ndwara zikwiragira hirya no hino ku isi ngo nishigwa ku isoko ry'imiti yongereza novuga ngo ubushobozi bwo kurangura imibonano mpuzabitsina ku bagabo. Imiti bitwa ngo za Viagra murazi hari amazina menshi za misile farasi yeye n'amazina menshi cyane gose rero za kifaru za tadarafile n'izindi kugure zitandukanye. Rero ngo iyi miti yongereza ubushobozi bw'imibonano mpuzabitsina iri mu bintu byatumye ngo izi ndwara zigwira cyane. Kubera iki? Umugabo yayinyoye hanyuma akarangura imibonano mpuzabitsina n'umuntu agwaye kubera yuko acarangura imibonano mpuzabitsina umwanya muremure kandi akoresheje ingufu nyinshi handuruka bya bindi byo gukomereka cyangwa se novuga ngo gukungagurika mu bihimba by'irondoka hagati abaho kwandukizanya rero hagati y'abo bantu baranguye imibonano mpuzabitsina. Iyi miti rero yongereza ubushobozi bw'imibonano mpuzabitsina. Iyi miti nayo nakaranda naho mu ruhande rumwe byabonekana yuko igishwa ku isoko ije gufasha ingo zitari nke n'abagabo batari baki badashoboye kurangura imibonano mpuzabitsina umwanya ukwiye kumbure wipfuzwa ukenewe mu ngo zabo, ariko mugabo turazi ko ababifata atari abubatse gusa, hari n'abatubatse bafata iyi miti yongereza ubushobozi bw'imibonano mpuzabitsina yongereza ubushake bw'imibonano mpuzabitsina. Ikintu cya nyuma naco ngo ni iki kijanye n'amasite imbuga hwaniro canke ama application amwe yo kuri internet ngo usanga abera ko ibiyacishwa ko ari iby'ubusambanyi. Iruhande yuko hari amasanamu yerekana no bago y'urukozasoni y'amafilme pornographique, hariho rero imbuga zo usanga atakindi gicishwako, ugasanga uyo muntu nibyo yamacisha kimisi yose, ugasanga izo mbuga zicishwa ko amafilme y'ibyo nyine, ugasanga ni imbuga zizwi umuntu azifata nka adresse igihe cyose akeneye kuraba ivyo bintu abazi iyo abisanga. Ibyo bintu rero ngo biri mu bintu byatumye izi ndwara zandukira ziciye mu bihimba birondoka zigwira cyane. Mukunzi wa Ntambwe Data TV na cyane wewe mukunzi w'ikiganiro Yaga Muganga, nibaza yuko muri bino byose tumaze kuvuga wumvise n'ibitari bike. Mbega muri ibi byose twumvise hoba hariho ibyo ukunze nawe kuraba cyane cyane, hoba hariho novuga ngo nawe ibigukora ko cyane se novuga ngo ibyo usanga nawe bikwiga. Rero birashoboka yuko ukunda kuraba amasanamu mwenaya amashusho mwenaya, birashoboka yuko ukunda kuraba ibi na biriya. Nagomba ngo wumve yuko ahantu hari ubundi bushobozi budasanzwe bushobora gukwegera umuntu mu ngeso zimujana mu mibonano mpuzabitsina kubw'ibyo yaravye, kubw'ibyo yumvirije, kubw'ibyo novuga ngo byamugize ko uruhara, hanyuma ugasanga biramugoye kwirinda
no kwiyubara ngo ntahave agwara izo ndwara zandukira ziciye mu mibonano mpuzabitsina. Hano rero niho tugarukije kino kiganiro cacu Yaga Muganga. Mwagize neza kudukurikirana, tuzosubira mu kiganiro Yaga Muganga c'ubutaha. Ni agahwane.